mwese mukurikirana Dunda Entertainment twongeye kubaramutsa. Uno musi tugeze mu gice kigira kabiri ca ya mahame atanu asanzwe agirwa n'abantu bazotera imbere ukungene bashobora kwiyumvira. Twaravuganye yuko tuzoza turabagezaho bimwe bizotuma abenshi mu gihugu c'u Burundi canke muri East African Community babona imbonakazoza imbere yabo kugira bashobore gutegura ibintu birama. Twarababwiye ibitari bike, rero igice ca kabiri twaje kugira ngo dushobore kubisasirira canke dutange insiguro yiyaguye. Twongeye kuvuga ku vyerekeranye n'ama action. Muramaze kubona ama microfinance ingene ashobora kuvuka, ingene banke ishobora kuvuka. Ahanini nko mu gwaruka kugira banke ishobore kuvuka, ibanza kuvuka imeze nka association canke ikaba imeze nka koperative canke ikaba imeze nk'abantu bashoramwo ama action kugira ngo ishobore kuvuka. Ugaca usanga igizwe n'abantu barenga ijana canke barenga amajana nk'abiri, bakaba ubwa mbere yari nka association canke ikaba association yiyangaje guhamagara abandi bantu, hakaba guhamagara abandi bantu ari abantu biyunze bakavuga bati tugomba tugire nka microfinance nk'akarorero. Ico gihe bagaca bavuga bati umuntu wese azoza gushinga, azoza kuzana umutahe muri microfinance yacu, umutahe umwe ariyo action izoba igizwe n'ibihumbi kanaka. Rero mu ma microfinance mu bakiri batoya bakunda kugira ama action. Mu ma action bakunda kugira action ya 500,000, hanyuma bagaca bagira n'ibindi vy'ama exigence. Umuntu bagaca bamwexija canke ico bamutegeka, bakamutegeka gushiramwo nk'imitahe ibiri. Ucamva nka action, umuntu ashize action muri microfinance ari action zibiri, bafashe yuko action imwe ari ibihumbi amajana 5, urumva action zibiri ziba ari umuriyoni. Ayo mahera rero baraheza bagaca bayegeranya, bayegeranije hariho ayo baba bashaka. Nimba kugira microfinance ishobore kwemerwa iri ku miliyoni amajana 2, barakora bakegeranya amahera bakageza kuri izo miliyoni amajana 2. Uciye ufata washizemwo amagisyo y'umuriyoni umwe, urumva yuko ababa bari aba actionnaire b'ivyo bintu b'iyo microfinance yuko baba ari abantu nka 200 kuduga. Abo rero baba ari aba actionnaire. Rero microfinance imaze gutangura, urazi yuko ikenera abaza kuyibitsamwo amahera. Abo nabo baraheza bakunguka gute? Baca borganiza ingene izo miliyoni amajana 2 canke abaza kubitsa batangura bakaza baratanga ingurane ku bantu. Ingurane rero ahanini nizo ziteza imbere microfinance. Ugaca ushiramwo barya baza kuyibitsa amahera, arya amahera bagenda bakata ku kwezi. Hanyuma muri microfinance, indani muri microfinance baca bashiramwo ibintu vy'ama assurance. Hariho abasira imodoka yabo, amazu, basira amahera yo kujana abana kw'ishuri. Assurance mu bintu bitari bike, amamoto, imiduga n'ibindi bagaca baza. Rero microfinance ikorana n'ivy'ama assurance irunguka kuko umuntu aje kwasirisha ikintu ciwe nk'amazu, iyo assurance iragumamwo kubera acaguma azana amahera ku kwezi aza kwasirisha ikintu ciwe ari nk'imodoka canke iki. Ico gihe imodoka ari yiwe itagize ikibazo, inyungu y'ayo mahera ya assurance barayamushirirako ku mahera aba yasize muri banke. Hagaca haba ibi vyari bigira kabiri twigeze kuba tuvugamwo ibintu vyo kugura amasi, vyo kugura ama parcelle, ukubaka amazu,
ukayapangisha. Buramaze kubona abubaka amahoteli, abubaka ububari, si mpaka wubake ihoteli ngo abe ariwe ucuba diregiteri wayo, ahubwo ucuha abandi bantu bayikota kugira ngo wewe buri kwezi kuri banki yawe, kuri nimero ya konte yawe haze ko amahera. Arico kimwe n'abubaka impangu bagaca bubaka inzu zo gupangisha. Ico gihe uguze urupangu ugaca wubaka inzu ugira de chambre salo canke ugira chambre salo, ugaca ugira nk'imiryango 10 canke imiryango 5. Iyo umenye yuko ishobora guca igusumbira umuntu akora akazi ka leta. Ariyo mpamvu uwo bikora neza uno musi wumvise parcelle ahantu ukaba ufise amahera yawe makeya, parcelle muri uno mwaka irashobora kugurwa amahera makeya, mu myaka ikurikira ikaza ikagurwa menshi. Ukubaka inzu ukamara nk'imyaka 2, ku mwaka ugira 3 ugaca uyigurisha. Musanga ibi bintu vyagenze neza cyane, aramavuta. Rero kugwaruka naho ruraja hamwe rukagira societe canke rukagira association canke rukagira cooperative. Nukuvuga aho naho uko bigenda, nk'abize droit baraja hamwe bakagira cabinet yabo ya droit, hanyuma bakazoba bavoka. Abatandaza nabo bagize informatique baraja hamwe bakagira ivya informatique. Abubatsi baraja hamwe bakagira ikigo babarondereramwo iyo baja kubaka. Iyo bari an association barose isoko, inyungu bakayigabura. Uko niko abantu bagiye bazamuka. Abandi nabo bashora amahera yabo mu ma application. Nk'ubu application jewe nzi iri ku isoko ni application yitwa Xpaging International. Iyo nayo isaba nayo nyene yuko umwagisiyonere yinjiyemwo wa makeya yinjirira ku bihumbi 1,226,000. Ni ukuvuga uyundi azanye menshi azana 5,130,000. Uwuzanye menshi yinjirira ku 1,10,300,000 gutyo. Rero iyo ushizemo umutahe aho hantu baba barindiriye igitigiri baba bakeneye c'abagisiyoneri. Igitigiri gikwiye, iyo application ishitangura kugira feedback igahemba abantu. Rero abantu kugira rero bazotera imbere si mpaka bakorere leta, ahubwo bari bakwiye kuja hamwe, kuko muri bije no muri paeje bakenera yuko ugwaruka ruja hamwe rukabanza rukagira association, rukiyasocia kugira ngo amahera muzoba muguranye abe afise securite. Nayo ubundi umuntu umwe ashobora kugurana amahera agaca yigira uko. Muri paeje bagitangura gutanga ingurane, hariho abantu benshi barose uburyo bwo kwigira muri Serbia, abandi bakaja i Dubai. Rero uco wumva yuko ico gihe batari bwige ingene bashobora gutanga ingurane. Ariyo mpamvu uno musi baciye bahera ku bantu batanga ingurane. Abantu baha ingurane n'abantu baba bagize association n'imiburiburi barenga 5. Igihe bayabahaye biragorana yuko ayo mahera ashobora kunyuruzwa canke umuntu umwe akayajana gutyo agahera gutyo. Rero ugwaruka turarutumbirira yuko goja hamwe, nigwaja hamwe uno mwaka ruzogira imyaka 10 umwe wese amaze kubona umusaruro w'ico aharanira. Ikintu rero giharanirwa kikiri gito, kimaze gukura kigaharanirwa kandi ugaca usanga wateye imbere. Mu myaka 10 umunyeshuri ahejeje fondamentale, mu myaka 10 azoba yahejeje kaminuza, kandi mu myaka 10 araheza agaca agira mariage. Niki rero twagomba kubabwira muri iki gice ca kabiri c'iyi migambi 5 umuntu ashobora gufata kugira ngo abe umukire. Rero ivyo wahora ukora uca ubifatanya n'ivyo vy'iyo association, ugaca ukora ubuzi 2 canke 3. Ariyo mpamvu iyo ukora akazi kamwe wamusanga uri inyuma, vyasaba yuko nimba uri muri association kanaka uca ugenda ukadandaza. Udandaje canke ukagira boutique, ugize boutique ukubaka inzu, ukagira muri ivyo bintu
kimwe kizamye muri uku kwezi ikindi ca kabiri kica kizamuka. Ibi rero nivyo bituma abantu bagenda batera imbere baba bahegwe. Murakoze rero, Imana ibandanye ibahezagira, murakoze.